Je nk'umurundi ni mw'iki gihugu ca Afrika y'Epfo ni inkuru nziza cane kumva yuko leta yafashe ingingo yo gusubira kugurura ibiro bijejwe kuturonsa ivyangombwa vyo kuba mw'iki gihugu, kuko kuvaho igihugu cinjiriye mw'ibi vya COVID-19 barugaye ibiro vyose vyaduha izo mpapuro z'uburenganzira. Are twari tubayeho impapuro zisa zataye igihe, kuko impapuro baduha zamera amezi 6 ugasubira ukagenda ugasaba bakaguha yana amezi 6. Rero ni ikintu gishimishije cane kuko hariho ubundi buryo bari bashizeho bw'uko umuntu ashobora gusaba ko bamuhindurira ivyangombwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ubwo buhinga rero s'abantu bose dushoboye gusaba dukoresheje ubwo buhinga. Hari abantu gushika ku mwanya twari tubayeho mw'iki gihugu ivyangombwa vyarataye igihe. Ivyo rero bigaca bitugora mu mibereho ya misi yose, kuko udafise urwo rupapuro ruguha uburenganzira bwo kuba mw'iki gihugu ntushobora kuja kwa muganga, kuko ugiye no kwa muganga bagusaba urwo rupapuro. Ahantu hose ugiye wanashaka niyo wituye nk'ibanki ari utuntu wabiseho canke udufaranga woba wari uhafise, ntivyoroha ko bakwakira kubera babona ko urwo rupapuro ufise rwataye igihe. Gusaba akazi ahantu hose ugiye kwisumamwo ntibakwakira udafise urwo rupapuro. N'igipolisi ngaha nticorohereza abantu, kuko udafise ivyo vyangombwa ntibikunda ko ucaruka ufise amakenga, kuko mu gihe igipolisi kigufashe kiraguta mu mugasho.